Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Luka, duhera ku karongo ka mbere, ni ku kigabane cyaho cya mbere, duhereye ku karongo ka 26 kugeza ku ka 38. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo iburwa ry'ivuka rya Yezu. Mu kwezi kugira gatandatu, umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara co mu bugarire citwa Nazareti, ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu wo mu muryango wa Dawudi, nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubwira ati, mwaramutse wewe wuzuye ubutore, umukama muri kumwe. Mariya ngo abyumve agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, waragiriwe ubuntu n'Imana. Uza gusama inda, uze uyibyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba umuntu ahambaye kandi azokwitwa umwana wa Rudasumbwa, umukama Imana. Azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi. Azogaba umuryango wa Yakobo imyaka yose, n'ingoma yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ibyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bwa Rudasumbwa bugutwikire. Nico gituma uwo uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama inda y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi n'ukwa gatandatu, naho bahora bamwita intavyara, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere uko ubivuze. Nyamumarayika aca arigira. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, tugiye gusabikanyira ijambo ry'Imana twitonze, tuzirikana ukuntu iri jambo ry'umutwe rivuga ngo iburwa ry'ivuka rya Yezu, ko bamenye ko Yezu agiye kuvuka. Akarongo ka 26 karavuga ngo mu kwezi kugira gatandatu, umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara co mu bugarire citwa Nazareti, mu kwezi kwa gatandatu, canke se hari mu kwa gatandatu. Umumarayika w'Imana yitwa Gaburiyeli atumwa n'Imana 27 ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu wo mu muryango wa Dawudi, nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Gaburiyeli yatumwe k'uyu mwigeme yitwa Mariya, kandi batubwira ko yari yakowe kandi agakobwa n'umusore yitwa Yozefu. Kubisanzwe abantu benshi ibi murabizi, nzi neza ko n'abana batoya iyi nkurara usanga umwana yizi. Ni ariko icyo dushaka canke nukwibukanya, nukwitwararika, nukumenya ese ndavyifashemo gute muri iki gihe, kugira ngo nitegure
ko Yezu agiye kuvuka, yaravutse rimwe rizima ntazosubira, ariko ko hagera igihe tukabyibuka ndabyifatemo gute? Mbega narabaniye neza na Yezu mu bihe bya Pasika byaciyeho, mu bindi bihe byagiye bisimburana? Ese ubuho turiko turibuka ukuvuka kwiwe canke twiteguriye ukuvuka kwiwe, bimereye gute? Ndabyifashemo gute? 2:8 haravuga ngo nyamumarayika arinjira amubwira ati mwaramutse wewe wuzuye ubutore, umukama muri kumwe. Rero marayika Gaburiyeli yinjiye mu nzu, yinjira mu nzu aho Bikira Mariya ari, aramuramutsa ati mwaramutse wewe wuzuye inema, wewe wuzuye ubutore, wewe wuzuye ubutungane. Kubona umuntu utari usanzwe ubona yinjira iwawe ntubonye naho yaciye, icyo kimwe cyo n'igitangaro kitabonwa na bose. Mariya ngo abyumve agwa mu gahundwe yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Mariya yaraguye mu gahundwe, yaguye igihumuro, yibaza uwo muntu yinjiye, yibaza iyo ndamutso ariko aramubwira ati wuzuye ubutore, wuzuye inema. Nyamumarayika yamara aramubwira ati humura Mariya, waragiriwe ubuntu n'Imana. Humura Mariya, waragiriwe ubuntu n'Imana. Aleluya, amen. Uza gusama inda, uze wivyaremo umuhungu, uzomwita Yezu. Uza gusama inda, uzoyivyaramo umuhungu, umwite Yezu. Azoba umuntu ahambaye kandi azokwitwa umwana wa Rudasumbwa. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi. Umumarayika aramubwira ati umwana uzovyara uzumwite Yezu. Aho ntiyari bwaze no kwa Yozefu kugira bafashanye kuzorera uwo mwana. Uzomwita Yezu. Abahawe izina ry'umwana azobyara uko azoba yitwa. Azoganza azoba umuntu ahambaye kandi azokwitwa umwana wa Rudasumbwa. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi. Ngo azoba umwana wa Rudasumbwa, azoba bantu b'Imana. Hari abantu usanga bariko barihenda cyane, ukumva ntibashaka guha agaciro Yezu, ukumva ntibashaka guha agaciro Yezu kiwe. Kimwe cyo azoba umwana wa Rudasumbwa. Ikigeretse ko ngo umukama azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi. Ese Dawudi kwazanana mu muryango wo kwa Bikira Mariya, kwazanana mu muryango wo kwa Dawudi no kwa na Yozefu nyene. None se Yezu ko twumvise ko azoba umwana w'Imana, ise wewe yari Dawudi? Ahubwo nuko Yezu yavukiye mu muryango wa Dawudi uvuka mu nyina na se, ise Yozefu. Kandi bose bari bazi ko ari Yozefu, ariko nta numwe atazi ko Yezu ariwe yavuye mu ijuru akaja mu nda ya Bikira Mariya kugira atwigishe canke atwitangire. Azogaba umuryango wa Yakobo imyaka yose, n'ingoma yiwe ntizohera. Ngo azogaba ingoma ya Yakobo mu imyaka yose, ngo n'ingoma yiwe ntizigera ihera. Hajya rero mu Banyisirayeli usanga harimo utudumbidumbi, usanga harimo ibintu bidasobanutse, ariko Yezu ni waganje. Kandi rero si umwami w'Abanyisirayeli gusa, Yezu ni uw'abantu bose. Abantu bose bamukunda bamwemera, Yezu ni uwa twese.
igikuru nuko duca bugufi tukamwubaha tukamwumva, hanyuma ibindi byose Yesu atubereye maso. Haleluya, amen. 34 hakavuga ngo Mariya nawe abaza nyamumarayika ati ibyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Bikira Mariya abaza Yozefu ati ibyo byoshoboka ata mugabo ngira? Mu by'ukuri nta usibye Bikira Mariya wenyene, usibye Bikira Mariya wenyene nta wundi muntu yigeze abyara umwana atabonanye n'umugabo. Hariho abafatwa ku nguvu, abo bobo bakaba abana bibonye ko bafashwe ku nguvu. Hariho abandi badaraga bakabakorera bya furambi atabyo bazi, bakazobona inda zikuze bakibaza iyo bazitwariye bikabacanga, ariko nabo baba bahuye n'iki, baba bahuye n'abagabo. Rero nta numwe mw'iyi si byigeze bigenda gutyo, nabo uzokumva byagenze ukuntu usanga ari babandi baryamanye n'abadayimoni bariho. Hanyuma Imana idutabare cyane. Mu gihe rero Bikira Mariya, kwanza reka tubanze icyo nagira mvuge ndarivuga nyuma. Umumarayika aramwishura ati mutima mweranda azokuza ko maze ubasha bwa rudasumbwa bugutwikire, nicyo gituma uwo uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Umumarayika aramusobanuriye byose, aramubwira ati nicyo gituma uwo uzovyara azoba ari mweranda kandi azokwitwa mwene Mana. Ubwo rero ntawokekeranya, ntawo ja hirya no hino ngo areke kumva ko atari Imana nyene yagiye mu nda ya Bikira Mariya hanyuma ikaja habona. Imana idutabare cyane. Ahubwo abantu twadukwiye kwiga ukuntu tubaho tubaha iyo Mana. Ni nziza, ni Imana y'igitangaza, iyo yemeye gutera iteka umugore, umuntu yitwa umugore hari hose, igatera iteka umugore. Hanyuma burya abana b'Imana iyo twisanga, kuko kenshi barira ngo Mana ingabo, Imana tuzi ko ari ingabo cyangwa tuzi ko ari umuhungu, ariko kumva umubyeyi umumama yibungenze Yezu akamubyara, ca twumva ko n'abamama dufise ikintu gikomeye mu maso y'Imana, twaratewe iteka, turaba agaciro. Rero natwe ako gaciro Imana yaduhaye dukwiye kuyereka ko tuyikunda, natwe tuyubahe. 2:6 haravuga ngo mbere na Elizabeth inshuti yawe aheruka gusama inda y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi nukwa 6 naho bahora bamwita intabyara. Elizabeth, tumuvuke ko Elizabeth inshuti yiwe, muri Bibiliya baravuga Elizabeth inshuti yawe, ahandi Elizabeth mwene wanyu, ahandi baravuga Elizabeth muvyara we. Rero gusa mwumve ko wari umuryango ukomeye. Elizabeth na Bikira Mariya canke se na Mariya bari umuryango ukomeye. Rero bishobora kuducanga kumva ese yari muvyara we, ese yari mwene wabo bose rimwe, ese yari inshuti yiwe, bimeze gute? Ariko iyo twokumva cyo Elizabeth na Bikira Mariya bari abantu badasanzwe, bari abantu bari special. Rero icyo sinkabirebire kuri Elizabeth, ariko nagira mbwira abantu bihebuye ko batarasama, ko batarabyara. Elizabeth yabyaye aregeje imyaka 60. Hamwe Zakariya avuga ati Sara ko yaciye atakija no mu mihango y'abagore, uwo mwana azomubyara gute? Yewe na Sara nawe niko yibaza, ubundi mwayagiye wese umutama wanje
kwakuze uwo mwana yovuka gute? Rero ibyo ni ibitangaza by'Imana, kuko nagiye mbona abonesheje amaso muri iyi si bagiye bavyara byabanje kugorana, ugasanga umumama yarasitebye gusama, ugasanga mu rugo yagiyemo hama induru baramutoteza ariko akagera igihe ukabona arasamye aravyaye. Abo bana baza ari special. Manuma yavyaye nawe birinze kugorana, umwana yaza ari special. Ekana ana nyina wa Bikira Mariya nawene bavyaye Bikira Mariya yari yarabuze urubyaro. Bikira Mariya atagira ari special. Naho kwa Zakariya naho umwana jari ari special. Rero n'abandi benshi muri Bibiliya barimo, no ngaha mu isi barimo, bo kwandika amateka nk'uku kuntu. Rero bana b'Imana, abatararonka abana mubandanye kwigumya, Imana izobikora. Igikuru nuko urimo neza bizokwemera bivuye ku Mana. 17 kuko atakinanira Imana. 3:8 Mariya ati jewe ndi umusabyi w'Umukama, nibimbere uko ubivuze. Nyamumarayika aca arigira. Kare nashatse kuvuga ijambo, hanyuma nca ndavuga ati ndaza kurivuga nyuma, niryo rero ngira mvuge. Bikira Mariya yavuze ati jewe ndi umusabyi w'Umukama, nibimbere nk'uko ubimbwiye. Haleluya, amen. Ijambo rikomeye cyane. Bikira Mariya yemeye ati jewe ndi umusabyi w'Umukama, nibibe nk'uko ubimbwiye. Bantu b'Imana, nyimba Bikira Mariya yaremeye gutwara inda ya Yezu, kandi yarazi ko hazoba n'ibitutsi kuri we, kuko kimwe cyo ntiyari bwabane na Yozefu. Yumvise n'inkuru ivuga ko azovyara atamugabo ari kumwe. Ntiyiyumviriye ati mbe burya tuzoba twabanye na Yozefu. Ibyo byose ntabyo yiyumviriye. Gusa yemeye ati jewe ndi umusabyi w'Umukama, nibibe nk'uko Imana ibishaka. Rero bana b'Imana, tuze twemera ishaka ry'Imana uko tubayeho kose, bidushikira byose, ariko nibyo no gusenga, kuko Bikira Mariya yabyemeye kuko yarasenga. Yavuze ati ndi umusabyi w'Umukama. Hanyuma hari ahantu usanga twibaza, iyo ugiye kuraba Eva mu Itanguriro, Eva yaraje ahendwa n'inzoka, ahendwa na Shitani, kandi Imana yari yamaze kumubwira ati nyabuna iki giti ntimuze mu gikoreko. Ariko Shitani yazira amubwira ati kunuku, acaremera. Abagararije Imana, ingorane zica ziratangura. Rero igituma Bikira Mariya afise agateka abantu b'Imana, ku bantu mu mwanka, ku bantu mutamwekwa, ku bantu mwumvise cyangwa mubonye wiyambarisha pure ngo asenga Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umuvyeyi aduhuza n'Imana, aduhuza na Yezu. Na Yezu bwiwe hari byinshi tubona yakoreye mama wiwe, abantu twadukwiye gucira bugufi tukabona ati nyamara urukundo. Ariko bantu b'Imana kubavuga ngo Bikira Mariya na Yezu ngo ntaho bahuriye. Ese koko umuntu yamutwaye amezi 9? Ese koko umuntu yamubanye gushika mu myaka 10 aho yazimirira muri muri Yerusalemu? Ese gushika naho no kumusaraba bari kumwe? Ubwo koko Bikira Mariya uramwima ikibanza kiwe n'iteka ryiwe Imana yamuhaye kubera iki? Ni ibyiwe ari bo wese, ariko umwe wese arazi ko amukunda, kuba Gatolika ndazi turamukunda, kandi koko umwana atagira nyina apfa nabi, ahura n'ingorane nyinshi, kuregwa na mukaso. Burya rero abantu twifitiriye Bikira Mariya turahiriwe.
turahiriwe, ni umubyeyi atuvugira, ni umubyeyi adusabira. Murazi ko Bikira Mariya mwitanguriro biravuga ati azohonyora shitani, umugore azomena umutwe inzoka. Eva rero ni Eva yaramunaniye, ariko Bikira Mariya we yarayihonyoye. Imana yarababajwe no kubona Eva inzoka imuhenda, ariko Bikira Mariya we yari yarateguwe, arayigarariza ayimena umutwe. Rero abakunda Bikira Mariya tumugume ko uwo muvyeyi ni mwiza, yaremeye ishaka ry'Imana. Ikindi Bikira Mariya yari kubwira Gaburiyeli iti Imana ko nzishobora byose, Imana kuki jewe mbyaro ntiyo munzanira ari supe, ahubwo hari ikindi niyumviriye bana b'Imana. Erega Imana yari kuzana na Yesu ikamuhereza Bikira Mariya ati umwana turamuguhaye. Umumarayika ari kuza no kwa Bikira Mariya akamuzanira umwana w'uruyoya yiviriye mu ijuru, uko akamuhereza Bikira Mariya ati rero wewe turazi ko uri umusabyi w'umukama, uyu mwana ntagira nyina, uyu mwana tumutorera ahantu, mutora umurere mpaka. Kandi yari kubyemera, kuko mw'iyi si hariho abantu b'umutima mwiza batora abana batabyaye bakabarera nk'abana babo, atani gitsura atanigi. Hari ahantu nzi hari umwana batoye akira gahinja, mbere yari yavutse ari agaprimatire, cyane se yavutse atageze atana afise amezi 6. Bamukuye muri mama wiwe afise amezi 6, ego indwi ntiyari bwabe 6. Baca barakabundikira, haba umuntu w'umuvyeyi w'umumama arakisinya arakitorera. Hanyuma kuko mwiyo misi bagakuye muri mama wako yamaze indwi 2 canke indwi na acarapfa. Karabura biwabo wa nyina, karabura biwabo wa se. Uwo mumama wewe ise yari yahaye inda uwo mumama, yari yanamwihakanye, ahubwo ngira n'ingorane zo kugira uwo muvyeyi yapfe zavuye kuri se. Nkeka wako kana yavuga ati unabibandanije ubivuga ntuzi n'ibyo wobona. Hanyuma haca bahaba umumama arakitorera, uwo mumama ndamuzi. Rero iyo ngiye mu Burundi hari igihe nama ngenda kuraba abo bantu, ndaraba ukuntu ako kana gafashwe. Mu gihe cyari rero mperuka i Burundi narashwanye n'uwo mumama, ndamubwira ati nukuri ibintu uri kugira si byiza, ibintu ugirira uwo mwana si byiza, bumureka wani gute kujya nirazi umutamike umurishe. Kandi uwo mumama arafise umwana wiwe yibyariye mu nda mutoyi, uwo mwana nkaho uwo yari kuba yamucukije, ariko nako kubera ukuntu bagafinishije nyene ihebugaye sinzi. Rero namushwane ndamubwira no, mugomba kumutera igitsure, kuko nimwakomeza mumurera gutyo muzoba muri kona muramwonona. Mugomba kumureka yanse kujya mumwihoze mumwereke ko mutanabibonye, maka wenyene gusa mubishire ku meza bibone mubipfundikire. Gusa wenyene ashonza azoza aragenda apfundurure abyihabije. Kandi ibyo nababwiye nyuma bagiye babikora, ubu unyi wenyene ntarindira kuvuga ngo bamutamike. Tekereza umwana rero w'imyaka 7, ntiwo kwa muri kuramutamika, ntiwo kwa nakana kamaze gukura. Rero niyo so rero nzi gusa ndazi n'abandi bareze bene abo bana, kubera uwo muvyeyi amureze yarambiye ngo je ngurumva ngo narumvise ku radio bariko baravuga ibijanye na bene aba bana, ngo niyo mpamvu mba numva ntipfuza ikintu na kimwe cyo babaza umwana. Ntego ariko arabona ko n'abandi bana
bagende kunuko barere nkuko ubu ureza biwawe kuko akoze amakosa ntumuhane akaguma abona niwe musiga amavuta muguma musigiririza azokura yumva ko ari we gusa ariko nimwamurera nkuko mureza abandi bana azokura abona ko nyene muri abavyeyi beza mu bareze kimwe ibintu nk'ibyo bantu b'Imana rero nari kuvuga byinshi kuri ibi Bikira Mariya rero ntiyemeye mbese yemeye ishaka ry'Imana abandi muri iki gihe bariyorohereza bakaza kuvyarira mu mamashini abandi bari kugwana nuko batababazwa n'ibise n'iki mbere hari n'abandi hageze ko bavyara baba barisabiye ko bazokorerwa operation badateye ibise canke ngo bababare ariko Bikira Mariya yavyaye neza yatwaye indamezi 9 ibintu byose byagiye biragenda nkuko umumama wese afise inda abungabunga umwana wiwe muri munda gushika mu vyare gushikana murere rero bana b'Imana Bikira Mariya n'umuvyeyi mwiza atagira kanenge Imana yaramukunze rero wowe sinumva impamvu utomukunda gusa abanyumva ndazi ko bamukunda ariko hari n'abanyumva batamukunda mugabo naho utobumukunda kirazira kumusebya kuko iteka afise nta wundi muntu mwisi n'abamarayika bo mwijuru n'aberanda bari mwijuru uwa mbere kuri abo bose ni Bikira Mariya havuye ubutatu bweranda hakurikira Bikira Mariya muhezagirwe mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen.